uhoraho arwane n'abaturwanya, aturwanirire kuko abaturwanya ni benshi. Abaturwanya nk'abarongoye itorero ni benshi, abaturwanya nk'abarongoye inzego zitandukanye ni benshi, abaturwanya nk'abakristo ni benshi. Turabasanga kuva ku nzego zo hejuru gushika kuzo hasi, tukabasanga mu bakozi b'Imana, tukabasanga mu barongoye abandi, tukabasanga mu bantu bato bato n'abahambaye. Ariko ugasanga nta kinda kurwaniriza, nuko arimo ya mbuto mbi, ya mpwemu mbi. Ndabaramukije mwese banyamwanya bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose dutambutsa kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ICTV. Umwanya w'amakuru agezweho yihuta ku ipfungwa rya General Guillaume Bunyoni yinjijwe ibohero rya Ngozi, nkuko twari tumaze imisi tubibabwira mu makuru yacu ko hari imyiteguro idasanzwe yo kwakira umuntu akomeye mu ibohero rikuru rya Ngozi. General Guillaume Bunyoni yamaze kwinjizwa ibohero. Twari twababwiye inkuru zuko General Guillaume Bunyoni yarengutse muri parike nkuru y'igihugu, Parike Generale de la République Bujumbura. Guillaume Bunyoni akaba yumvirijwe amasoko atandukanye, akaba avuga ko ariho yasohotse arungikwa mu ibohero. Iryo bohero rya Ngozi akaba ari ryo mu ndwi iheze ryariko riritegura kwakira General Guillaume Bunyoni. Amasoko yacu akavuga ko Sylvestre Nyandwi yashatse gukosora ivyo yari yakoze vyo kumusambisha ijoro kandi akabikorera mu iperereza. Amasoko yacu avuga ko baguma bakorera kubiguma vyandikwa maze bakagerageza gukosora amakosa. Aho Bunyoni yashika kuri parike akaba bamuretse aravugisha gato umuryango wiwe. Ubutegetsi bwari buremerewe n'amakuru akeka ko Bunyoni yagiriwe nabi kubera batigera bamwerekana. Isoko ryacu mu butegetsi ryagize riti mwebwe ntimuzigene bakurikirana ivyo mwandika vyose, iyo hageze ivya Bunyoni bigira ubundi buremere kubera mu bagumyabanga harimwo abaca babikwiragiza, biraheza bikababaza cane bamwe mu bo bagendanye. Mwibuke ko mu nzego z'umutekano amatohoza y'ibanga yari yerekanye ko umurwi munini wabahoze muri FDD bizeye Bunyoni kurusha Ndayishimiye. Kumbure ivyo kubongera umushahara Ndayishimiye yabikoze kugira arabe ko yogarura abakunzi ba Bunyoni. Rero ivyo muvuga vyose bifise uburemere budasanzwe ku butegetsi. Ikindi caje kivyunyura no mukobwa wa Bunyoni nawe nyene aguma yandika kandi atanumwe amubeshuza. Bica biboneka ko ivyo muvuga ari ukuri, niyo mpamvu ubona bariko baragerageza kwipfuka bakoresheje amategeko. Agacerere kari mu bagumyabanga karateye ubwoba Ndayishimiye, ntazi neza iryo bagona ku kibazo ca Bunyoni. Aho kuri parike hacunzwe kuva mu gatondo n'igifyo c'abapolisi bajejwe umutekano. Kuva Bunyoni yinjijwe kumvirizwa nta bantu basubiriye kwemererwa kuhinjira. Mu ndwi iheze abatari bake basangiye dosiye na Bunyoni barashikamwe mu mabohero atandukanye nkuko twagiye turabamenyesha. Amakuru rero tumaze kumenya nuko Guillaume Bunyoni yamaze kwinjizwa ibohero rya Ngozi. Wa nyuma twamenye ni Melchiade Nduwimana, umukuru w'umutumba Mubone. Bivugwa ko Bunyoni yafatiwe ko uwo mutumba bivugwa ko Bunyoni yafatiwe ko akaba n'inshuti ya hafi ya Mukabunyoni, nawe akaba ari mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva kuri uyu wa gatanu uheze. Guillaume Bunyoni yamaze kwinjizwa ibohero rya Ngozi nkuko twari twabibabwiye. Ivyari bimaze hafi indwi binogwanogwa birashitse. General Guillaume Bunyoni no munyororo mu ibohero rikuru rya Ngozi. Haraciye akanya ashitse akaba yabanje gushikira mu biro vy'ubuyobozi bw'ibohero, none mu kanya arinjijwe mu gasho yaramaze imisi ategurirwa muri iryo bohero. Abamubonye mu gatondo bumiwe. Muti Bunyoni yarameze gute? Umwambaro w'abanyororo, ishati n'ipantaro bisa n'urwatsi rubisi, amapingu ku maboko, afashe dosiye yiwe. Abapolisi babiri bagenda baramusunagura. Uko niko Bunyoni yinjijwe kuri Parike Generale de la République mu gatondo. Ntivyagarukiye ngaho kuko Bunyoni yahavuye acishwa imbere y'abacamanza Chambre de Conseil kugira bemeze ifungwa ryiwe.
haraciye ukwezi kumwe gusa ntawo kwibajije ko azobona ikintu nk'ico mu Burundi. Ca gihangange cahora cugaza amabarabara kugira kije gusuma, ca gihangange cari cisangije ibarabara mu Gasekebuye, ca gihangange muri 2015 cari gifise ikaramu ihitamwo abicwa n'abakira mu baba bafashwe, ca gihangange cakunze kwiyerekana mu nzahabu n'ibisayangana, ca gihangange carungitse ibihumbi vy'inzirakarengane mu munyororo, ca gihangange gisigaye gisunaguzwa n'umupolisi mutoyi nk'abandi banyororo bose. Ndibuka umunsi umwe muri 2016 ingene imodoka zigendanira Bunyoni zagonze bisi ya Kwasteri yunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura, vyabereye imbere y'ihoteli Novotel, aho abajana na Bunyoni basavye imbabazi baciye basohoka, bafata umushoferi wa Kwasteri baramusohora barakubita basiga ari kiruruma. Ndibuka amarira y'umuvyeyi Clovis Ntukamazina yafatiwe mu Kinindo kuwa 21 z'ukwezi kwa 2015. Ico gihe bavuga ko Clovis Ntukamazina na Emmanuel Kamana bari bapfungiwe muri cave muhira kwa Bunyoni, ariko nanone abo bose ntibarigera basubira kuboneka. Ndibuka Regina Nishimwe ariko ararira ambwira ingene yarashwe baramuhusha i Lusaka muri Zambia, aho yari yahunze arusimvye mu Burundi. Ndibuka amafoto y'ibiguma vy'imbugita yacumaguwe mu Burundi. Ndibuka umugabo wa Lydia Nibogora ambwira ingene yagiye kwinginga Bunyoni ngo yihangane agumane imigenderanire myiza n'umukenyezi wiwe. Muribaza umugabo yinginga uwundi mugabo ngo agumane imigenderanire myiza n'umugore wiwe, ariko birangira Lydia Nibogora yishwe nabi cane, aboshe amaboko mu mugongo, yakaswe ururimi. Ndibuka umubabaro twagize twumvise urupfu rwa Hafsa Mosi. Ndibuka gahinda numvanye umupfakazi wa General Rodrigue Bunyoni, mukuru wa General Alain Guillaume Bunyoni. Ndibuka vyinshi Bunyoni yakoze nabo yababaje. Iyi si nta muhinga wayo. Maze kumva ivyabaye nagize nti iyi si ntigira nyeneyo. Ico twipfuriza umunyororo Bunyoni nuko uburenganzira yimye abarundi benshi we yobuhabwa, ntihagire uwumurenganya, ariko umurundi wese yarenganijwe, yiciwe canke yabuze uwiwe anyurujwe ku itegeko rya Bunyoni ahabwa uburenganzira bwo kumwitwarira no guhabwa ubutungane. Bunyoni ntakwiye kubazwa ivyo apfa na Ndayishimiye gusa, nabazwe kuvyo apfa n'abarundi benshi cane bitabaye gutyo buzoba ari ubutungane bw'umuntu, kandi ntaho tuzoba tuvuye kandi ntaho tuzoba tugiye mu gihe umukuru w'igihugu yokoresha ubutungane mu nyungu ziwe gusa, mu kunumya no kubuza umukeba wiwe ari we General Alain Guillaume Bunyoni. Ariko nanone nihabeho ubutungane nyabwo, Bunyoni yubahirizwe mu burenganzira bwiwe, ariko n'uburenganzira bw'abandi barundi bwubahirizwe, maze abazwe ku vyaha vy'agahoberabunwa yakoreye indiri z'abarundi. Niho Uburundi buzokira, ahandi ho kizoba ikibazo c'umwanya gusa. Hazoba uwundi nawe abohe Ndayishimiye, hazoza uwundi nawe abohe Ndayishimiye uko nyene, ariko abarundi bagume muri ya magogwa n'akagahinda bamaranye imyaka. Ipfungwa rya General Alain Guillaume Bunyoni ryanyibukije umugani naciriwe na sebukwe wa Perezida Cyprien Ntaryamira. Niwe yambwiye ati utazi ivy'isi avyita ivyiwe. Nguyo General Alain Guillaume Bunyoni yinjijwe ibohero rya Mpimba. Nguye General Alain Guillaume Bunyoni yinjijwe ibohero rya Ngozi. Ati Bunyoni napfungwe kandi abazwi ivyo byaha byose yakoze. Ati isi ntisakaye, wo bimenya yo kwitwara gake, kuko General Alain Guillaume Bunyoni ivyiwe bihereye harya nyene. Ati benshi biyumvira ko Ndayishimiye adashobora kubahuka gupfunga Bunyoni, ariko arabikoze. Ati ntaho kwigira igihangange, mukuru w'igihugu yarabivuze. Ati abo yishe nibo bariko baramukurikirana. Ati aho bacunge mwibohero rya Ngozi abanyororo barashobora kumuhitana nyene kubera ishavu bafise. Atariko nanone Perezida Ndayishimiye niyorohewe, kuko hari abandi bashigikiye Bunyoni basigaye mu butegetsi bwiwe, nawe agira ico akoze nabo abigizeyo. Samusoni, tugeze mu cigwa ca Samusoni. Maze ngo Samusoni muvuge ngo amen shegero gima.
maze ngo Samusoni ngo abiwabo baramubwira ngo Samusoni ngo tubujijwe kurongora abanyamahanga, ngo tubujijwe kurongora abanyamahanga, ariko Samusoni aranka. Umugore bararanye irya mbere aramureka, aragenda abona ubundi ari we yitwa Delila, ni wazwi cyane. Umugore yari kumwe na Samusoni imbere ya Delila, turamwumva ntitumwumva ko byinshi, biraboneka ko atari umugore w'intuze, kuko abagabo bakunda abagore b'inkunguza, abagabo bakunda abagore bameze ukuntu, abagabo bakunda abagore babadigadiga, abagabo bakunda abagore babahindura ibijuju, abagabo bakunda abagore babazimiza, abagabo ntibakunda umugore mwiza, umugore w'ubwenge, abagabo baramwanka. Abagabo bikundira abantu sinzi ko mvuga ngo babakanyega nk'ibasikeri. Samusoni wakabana umugabo w'ibigubu. By the way, Samusoni cyari gihutu kifise amadredi cy'ikintuzeye cya Samusoni cyari gihutu cy'ikintuzeye, babitangwa ki baba Bob Marley, baba kimwe cy'ikintuzeye, aba bamwe bakina marege, babandi barege kabisa, mugabo cy'ibiguvu, kuko bari bamarege bari yabirira diet ituma batavyuha, ariko cya Samusoni cyari igihutu cy'ibiguvu, maze n'imishatsi yacu ngo kuva avuka ngo nyina yabujijwe ngo iyo mishatsi y'umwana ntuzoyimwe, ndayishizemo inkomezi, maze nyina agafata amavuta ya Elaya akaza yisokoza neza, yisuka, maze cya Samusoni kirenga kuri bya bindi byose abavyeyi bakibwiye, kigenda muri abo bagore b'abanyamahanga. Iyo nayo ngo ninde, ni Bibiliya ivuga ngo ntibarongore bande ngo abagore b'abanyamahanga. Kubera iki? Ni kubera ko Bibiliya izi neza buri mugore wese, buri mugore w'umunyamahanga ibyaba afise mu mutima we n'ibindi ku bwoko bw'Imana. Igiye afatana na Delila wiwe, ati Delila nawe ati sabwa Samusoni wanje, ati ndagukunda, ati narondera umugore ankunda. Kuko abagabo murazi ko badakunda umugore wabwiza ukuri. Umugabo w'umuhutu umubwije ukuri avuga ngo nukudasona. Abagabo bashaka uburofa. Mwabagore mwe mufise ibibazo mu rugo, ibibazo mufise kubera muvugisha ukuri. Ugashaka kubana n'umugabo neza, muhindura ikirofa, uzuramubesha. Delila yahenze Samusoni, yihindura akayabu, ijwi arivana mu ijwi ry'umugore. Arishira muri ati Samusoni wanje, Samusoni, ati je t'aime Samusoni, je t'aime, I love you, je t'aime. Urumva? Cyakigabo n'ibiguvu n'urutwe n'akantu kiragarama, atariko rero sheri, ti sheri, ati ufise inguvu kandi uri mwiza sheri, atariko sheri izo nguvu zikura. Samusoni kuva kura nyina mubwira ati Samusoni mwana wanje ntuzohirahira uvuga inkomezi zawe aho ziri. Abagenzi bose bakuranye na Samusoni ntibari bazi inkomezi za Samusoni aho ziri, yarase kuzibabwira, nyina yaramubujije. Atariko shasheri, atushaka ndagutekereka, ati ntekera chicken. Delila kiruka akayotsa neza, akayisereva, agafukama. Mwana bibonye muri ya madini ukuntu batora za mikoro bafukama. Ati Samusoni, ati inkoko, ati wayitetse neza, atariko rero ati nashaka kumbwira aho za nkomezi ziri, ati zirahana habahakora za nguvu bakazibura. Atoya atariko sheri wamumbwira ko nkunda, nagiye mpinyura ntunkunda nukuri ntunkunda. Sheri yaba nkunda kwari ntuba warambwiye inguvu zawe aho ziri nukuri. Ati ziri mugwara bakaruca, ati ariko sheri, ati no musi rero kugira ndakubwira aho za nkomezi zirateye, tunkorera message atoke. Umugore muzima agarondera incoreke ziwe, inzu kabisa bakayikubura neza, ventilateri bakatsa bakayaga keza, akamutwara ku matera kumukorera message neza. Ibikurikira mwese muravyumva. Atariko sheri atumbwira inkomezi atego. Umunsi w'uburofa bwa Samusoni n'umunsi yavuga ko inkomezi ziwe ziri mu mushatsi barawumwa. Niho Samusoni yaciye ahinduka ikigozigozi. N'umunsi w'uburofa bwa bunyoni n'umunsi yemera kuzarabwirwa amajyabo n'umugore. Nereswe sheri, nereswe nambaye impuzu y'inzahabu. Sheri nereswe nambaye inzahabu, kandi narumvise hariya muri iriya province barazimba sheri. Ubwo nyene umusamusoni yitwa bunyoni akaba yagiye kuzimbisha, akazana impuzu y'umugore. Sheri neretswe
twicaye mu nzu imeze nk'iy'abami, imeze nka presidence, inzu imeze nka presidence, ariko aritwe twayiyubakiye mu mahera tw'ivy'abarundi. Umugabo Samusoni Bunyoni agaca agenda iyo nzu akabigira kwa kundi, ati ya kumbe wa mugabo naramwifatiye, ati sheri, ati ejo navuganye n'Imana, ati yakubwiye iki? Nereswa wabaye perezida. None nta na manda zigikora, ubu ni mwe mu Imana gusa. Atoya ati nukuri, ati ndiho niko abigenza, ati ndiho yambwiye wabaye perezida. Sheri, aha nyene Imana idufitiye umugambi udasanzwe, Imana idufitiye umugambi udasanzwe sheri, kuko urabona n'inzu y'ubu presidence twaraheje kuyerekwa, kumbi ijya ndoto yo kubaka inzu ikijana n'indoto y'ubu president. Ati none nzobigenza gute ko mbona hari uwundi bisaba ko ndindira manda? Ati sheri, ati suko Imana ibivuga, Imana suko ibivuga sheri nawe, reka je mba ndi muri mpwe. Imana ivuga ngo ukureho abasi bawe inzira itungane. Ati nkureho abasi banje inzira itungane? Ate abo bose nyene bari mu nzira batumute ba president nyene nibo basi bawe, tekereza kuraba uburyo nyene bigenza. Reka nivyo Imana ivuga sheri, naravuganye n'Imana. Okay, ubwo rero ni bande bari mu nzira? Ndi premier ministre, hejuru yanje hari umugabo umwe gusa yitwa president. Nuwo nyene sheri, nuko Imana bivuga. Hajya nyine uteza kumukuraho kugira ngo nyene umugambi w'Imana ushike kuco yiyemeje. Ati reka mpamagare ntuzeye, reka mpamagare generale Taro, bomfasha utukakuraho urya mugabo nkaba president. Nzovyumvira, nzoguhinyisha, gahamagara umusirikare wundi. Allo, bite ni sawa? Aha mfise umugambi nagomba ndakubwira, kandi uwo mugambi n'Imana yarawuhezaga. Tumeze gute? Taha jewe maranye igihe umutwaro uko ntereza kuyobora igihugu, ariko bisaba yuko nkuraho uwumbangamiye. Ati nindese? Haturiya mugabo nyene urya uzi tujyaho hejuru. Atera ati kwanza urya ntubona nuko agutinya? Ati nzomugufasha. Toke umugabo muzima arahamagaye yegeranya ibirofa nkawe ngo bagomba ngo bishe president. None rero uno musi Samusoni inguvu zimaze kumukuraho, Samusoni ngo uno musi ngo ari muri prison, Samusoni ngo ari muri prison ngo yangoza, ariko dango bayikubuye. Iyo nayo ni case nshasha tugiye kuvyura, tubazi gituma izindi mfungwa zifungirwa ahantu habi, mugabo aho abasiriyo kira bagiye gufungirwa hakabanza gukuburwa. Ico nikintu tuzobaza mu mpererereze n'abazi uyoboye iriya prison, nzomuhamagara abidusigurire, kuko hari ibintu byinshi abarundi tuba dukwiye kumenya, ko ubu criminel mbega wubahika ruko wishe beshi, uwiba imyumbati abihagarike, atangure kwica kugira ngo abari hazofungirwa heza. Narinzi ko promotion wakoze akaha gato niwe yarakwe kurara heza, wakoze kandi gato bisumbana kugeza aho uwakoze ibibi arara mu rushanga. Mugabo mu Burundi ngo suko biri. Ubwo rero Samusoni wanyu ari we Bunyoni ubajyamye muri prison. Kubera ikirere Samusoni ajyamye muri prison, uyu mugore wiwe ni wabakwiye kuba ari muri prison. Uwo Mukabunyoni we ndazi kunyumva, ni aho umugabo wawe ari niwe wuhakwiye, kuko watendetse umugabo umugira kirofa, umuzanira za mukorogo ngo isiga utukure akavyisiga, umuzanira za pink. Hari warache hamagara ubu Bunyoni ikintu Umukabunyoni atari bwamuzanire ngo yambare, ariko navyo nyene tutabizi neza, ni imiringa niyo utari bwushobore kumwambika, nayo ibindi byose umugore yo kushobora kugira yaravyumvise. Ntabwo nje ndi muri ba bantu bashigikira ngo abagabo nibiganze, kuko abagabo nabo biganza benshi usanga ari nibirofa. Abagabo biganza nabo naho usanga batandukaniye n'abagore bategeka abagabo, bagacurika. Apana gucurika neza, gucurika kabisa, ukoresheje akajwi keza ukamuhenda umugabo, ukamuvana mu bushinga naho ukamugira ikidebire kabisa kubera ububeshi bwawe. Abagabo rero ingorane bafise, iyo areheje umuntu akamubona aramwemeye, acavuga ngo uyu naho azontumi kuzimu nzogenda. Ariko suko biri, iyo dushimana nabo twubakanye twari dukwiye kubandanya dufise bwa bwenge twavukana, bwa bwenge Imana yaduha. Burya bwenge ntibwari bukwiye guhagarara ngo nuko ngo twubakanye n'umuntu kanaka, twari dukwiye kubandanya tubukoresha, na cyane mu gihe tuba tuzi tutakira umwe turi babiri, kugira ngo turabe umwe ntagwisha uwundi. Ariko suko biri muri bamwe. Rero Mukabunyoni aho hantu ni wowe ubuhajyamye, ukunda ibintu too much, wewe ni mupendaraha wa mubaya kabisa. Kandi iyo raha yawe nta nukuraba ngo iyi raha nkunda ndayirondere gute ntabicishije mu makosa.
oya icyo ari cyo cyose kiza kukuzanirira aha uragikora atabwoba ukagira kandi n'ubu ndazi umugabo wawe ari mu gasho uranezerewe kuko uri mu nzu yakubakiye umuvyeyi ivyo kandi mu byo washaka bijya byose bunyoni umutegeka ngo azaratamba ubu video bumaramaje bucana cana ko ni ibintu byo umutegeka shame on you shame n'abagore nkawe bameze nkawe bategeka abagabo babo canke n'abagabo bameze nkawe bategeka abagore babo mukubacisha mu nzira y'ibyago shame on you ariko iyo prizo ya Ngozi ndazi neza yuko ari muri VIP birazwe neza ko haba hari amamatera hameze neza muga ntaho hameze nk'iyo nzu yagusizemo mugabo 95 kibibazo bunyonaguyemo wewe wamubereye umugore mubi wamubereye umugore derira umugore umuhenda ukamukekeza umuhenda ngo uramukunda kumbe ibintu byose by'ingingo bibi uri kuramufatisha ibintu bigiye kuzo mutamukaga nuko rero bigenda ariko nyene rimwe na rimwe abagabo benshi baba bakeneye abagore nkamwe kugira banze bikangure rimwe na rimwe abagabo bakeneye abagore nkanyu kugira ngo banze bikangure ariko kandi no kugira vyigishe societe burya n'undi mugore azorazirana ngo yara ngo umugore azobwira umugabo ngo hewe ngo nijoro naryamye ngo ndota ndiko ndonkinka muri ico gihe nta n'inkoko batunze nibaze ko umugabo atatoje kumubanyi kwiba inka ziwe ngo nuko umugore yararota ngo akwegagura ngo amantu uzarya amacebe y'inka ngo arikaronka amata nuko bizogenda